Turongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiranye muri kino kiganiro ijwi ry'ubugorozi. Muri uno mwanya rero tukaba tugiye kongera kandi kuganira namwe mu rukurikirane rw'ibiganiro byinshi twama tubashikiriza, mukaba mubishikirizwa rero n'ishengero ry'Imana muri no misi ya nyuma rivuga ubutumwa bw'ivugura n'ubugorozi. Tukaba rero dukora nta nyungu turondera, dushaka ko abantu bomenya Imana ukuri, ubumenyi butandukanye bwo kutugirira neza. Ngo muri kumwe rero kandi akaba ari Eric Shimira Imana. Tukaba tugiye kuganira ibintu 41 biranga yuko ubwonko bw'umuntu ushobora kuba bugwaye, ubwo ukareba ati norebera kuki ugira amenye uko ngwaye ubwonko, ubw'umwana wawe, ubw'umugabo wawe, ubw'umubanyi, ubwo ku kazi, ubwa patron, ubwa pasitor anyoboye, ubw'abantu tubana muri quartier, abo tudandariza hamwe, abo twigana. Ubumenyeshwa niki yuko ushobora kubugwaye ubwonko. Mu gitabo c'imigani igice ca 4 umurongo wa 23 no handitse ngo rinda umutima wawe kurusha uko rinda ibindi bintu byose, kuko ari ubugingo bwawe bududubiriza. Uyu mutima rero uvugwa muri Bibiliya ntabwo ari umutima w'inyama, ahubwo n'umutima w'ubwonko wico bitwa système nerveux. Ibyo bintu byose bifasha ubwonko gukora neza, ibyo byose nibyo Bibiliya yitwa umutima. Kuko muri Yeremiya igice ca 4 umurongo wa 14 aratubwira ngo kura ibyaha byawe mu mutima wawe n'ivyiyumviro bibi. Aho hantu habi ivyiyumviro ico bitwa pensée ni mu mutima, ari wo bitwa cerveau cyangwa système nerveux. Usomye mu bitabo byinshi rero nza kubabwira mu kurangiza kino kiganiro, hatwereka yuko hari ibimenyetso byinshi n'ingeso nyinshi abantu twerekana mu buzima tubayemo bwa buri munsi yose, ariko bukerekana yuko tugwaye ubwonko. Niyo mpamvu rero umuntu agwaye ubwonko bibonekera mu ngeso, mu mibere habayeho. Ibyo bigashobora kwerekana yuko ubwonko bwiwe burimo ikibazo, bukeneye kugarukirwa, bugeramiwe. Ibyo bintu 41 nibyo tugiye kuganira. Icambere nico bitwa insomnie, kudasinzira neza. Iyo umuntu adakunda gusinzira neza, iyo aryamye nko mwijoro akikangura ntasubire kuronka irindi tiro, n'ikimenyetso kikwereka yuko mu bwonko bwawe hariyo ikibazo. Ikindi naco nico bitwa difficulté à effectuer les tâches, ni kudashobora gukora ibikorwa haba ibyo mu rugo n'ibyo ku kazi. Umuntu akirirwa adakoropye, karara mu mashuka ntayamese, gasanga ntiyibrosa, ntiyatetse, ku kazi ugasanga akazi bamuhaye ntashoboye kugakora. Iyo utagishoboye gukora akazi ujejwe ubugwaye ubwonko. Ikindi naco no kudafata mu mutwe, kwibagirwa abo waruzi, aho waruzi, ibyo warujejwe, ibyo wari wize, kuyiga ntubifate n'ingoga. Ikintu cyo kwibagirwa muri no minsi kiraguriye cyane, ibyo biranga ubwonko bugwaye. Ikindi no kwihebura no guhangayika. Tubibutse yuko guhangayika bifise ingaruka nyinshi, kuko bitera indwara z'umurindi w'amaraso, bikagabanura abasirikare bagwanirira umubiri. Umuntu agashobora kurwara indwara cyane z'ama infection n'iz'ama cancer n'izindi ndwara. Ikindi naco nukudashobora kwibuka igihe, ugasanga umuntu ntabwo yibuka iminsi, umwaka n'amezi n'amatariki, cyangwa ukibagirwa ahantu waruzi. Wari wagiye nko mu quartier runaka wasubirayo ngo mbega naha kandi wahaheruka ejo, ugasanga ukunda kwibagirwa igihe canke ahantu. Ikindi naco nico bitwa jugement amoindri, ugasanga umuntu afise ubugenzuzi bwiwe, gushirikina mu mwanya wacu bikagabanuka muri we cyane, biranga ubwonko bugwaye. Ikindi naco nico bitwa perte de désir sexuel. Hari abantu mu mibereho yabo, baba abagabo baba abagore, badakumbura abagabo babo, badakumbura abagore babo, amabanga yabubatse batagira apeti, batabikunda, batabikumbura. Nyene mu ncamba ko gasanga umuntu ntabyo akumbura, naho yarongowe, naho yarongoye, ariko ugasanga ibyo arimwo nawe ntabwo yobisigura neza. Ikindi naco nico bitwa changement d'humeur, ni gukunda guhinduka mu maso. Ushavujwe umuntu akarakara vuba, agashavura vuba, ugasanga yimyoza abantu vuba. Ibyo bintu byo kuhinduka mu maso, iyo babajwe, iyo baguhemukiye vuba, ibyo biranga ko ubwonko bugwaye. Ikindi naco no gushavuzwa n'ubusa, ugasanga umuntu ashavuzwa n'ubusa, arashavura cyane, n'umuntu akaze. Ibyo byose biranga ubwonko bugwaye. Ikindi no kwamana ubwoba budafise impamvu. Ikindi kintu gishobora kukwereka no kudaha ibintu agaciro, bakakubwira ibintu bikomeye ariko ntubiha agaciro. Umugabo akakubuza, umugore akakubuza, ku kazi bakakubuza, kwishira bakakubuza, Imana ikakubuza, ntiwe ugasanga ibintu biremeye bipima nk'itoni, wewe ubyumva bipima nk'ibiro 3. Ibyo n'ubwonko buba bugwaye. Ikindi ni discours illogique. Hari abantu mu bibereho yabo avuga ibintu ngo nahuye n'uruntu ngo rw'amazi ijana, ibintu akabyagura, ugasanga inkuru avuga n'izibinyoma gusa, ibyo akabigereka kibi, niba akabivuga kwibi. Ibintu byo kuvuga inkuru z'ibinyoma ni ikintu kiranga ko ubwonko bwawe bugwaye. Ikindi naco no kugira inyifato n'imyitwarire mibi cyane, usanga irimwo, ugasanga umuntu afise ingeso mbi, ibintu nyene byo biteye isoni mu mibereho yiwe, atakintu atinya biteye isoni. Ikindi naco no gukunda gutwenga no kurizwa n'ubusa. Hari umuntu atwenga ibidatwengeje, yarira karira n'ubusa, bamubwira ngo waronsa akazi agacari, kandi yarakwiye kunezerwa. Muce mu kugasanga abantu ibintu bimurijije ntibifashe, ibitumye atwenga ntibifashe. Ikindi naco ni nuko umuntu akunda kugumuka, n'umuntu adakunda
kumenya kuganira n'abandi. Hari abantu batazi kuganira mu muryango, ntazi kuganira n'umugabo, atazi kuganira n'abana, n'umugore atazi kuganira ku kazi, ntuzi kuganira. Ibyo byose n'ubwonko buba bugwaye. Ikindi naco no kudashobora kwita ku bintu bariko bakubarira. Hari abantu bataba attentif ku bintu, mubwiye ati nkurikirana rero twige, banagira naho bigishije ijambo ry'Imana agatangura kwirebera kuri telefone kandi bariko barasigura, ugasanga kwita ku bintu biriko bikogwa uradandaza ariko ntubyiteho cyane. Ikindi kintu naco nuko no kunanirwa kwiga ibintu bishasha. Hariho abantu usanga badakunda kwiga, ubwonko bwabo buda usanga buruha. Mubwiye ati ngwino twigiro muri Matayo 5 twiga umugani w'umubibyi, ubwo ngo ni byinshi ngo ntabyo noshobora. Ugasanga umuntu kwiga ikintu gishasha biramunanira. Ikindi kintu no kwirengagiza isuku ryawe, ugasanga wibagiwe gukaraba mu menyo, wibagiwe koga, wibagiye gusasa, ugasanga naho n'isuku ryawe ku giti cyawe nta n'ibyo gishoboye. Ibyo birangwa n'ukuntu umuntu ushobora gusanga agwaye ubwonko. Ikindi naco no kukunda kuribwa n'umutwe canke uwundi mutwe witwa masefare ukurira uruhande rumwe. Ikindi no kwiyemera cyo witwa surestimation du moi. Asanga umuntu ari irata akavuga ikariti atavamwo, akavuga amahera atavamwo, akavuga imiryango atari iwabo. Ibyo bintu byo kwirata byose biranga ubwonko bugwaye. Kwikunda, kwimana, kumva byose ko ari wewe, ibyo biranga ubwonko bugwaye. Ikindi naco no gukunda kugenda mu ijoro. Hari abantu bakunda ijoro badakunda iwabo. Ibintu byo gukunda ijoro hari ututurigara, ibyo nabyo indwara bitwarize imeri iyo igwaye ukunda kugira mwene iyo mico. Ikindi naco no kumva woba wenyene, basanga ugasanga ibyo iyo umuntu akunda kuba wenyene kenshi biramutera no gukunda kumva yogira divorce ku bantu wa wenyene ntimumugora. Ugasanga yugaraniye mu cumba umunsi wose, ntaganira n'abana muri salon, ntiyoganira n'aba mu rupangu. Ibyo nibyo kwigunga biranga ubwonko bugwaye. Ikindi ni bulimi, no gukunda no kurya ukumva ntuhaga. Hari abantu bajya kaba yoja ntahage no mukandi kanya kajya no mukandi kanya kajya, uwo muntu ameze gutya bagwaye ingwara y'ubwonko bitwa bulimi. Ibindi ni bicuri, no kubura appétit. Ibyo byose ni indwara ziranga yuko ubwonko bwawe bugwaye. Ikindi nico bitwa perte d'intérêt et de plaisir. Hari abantu uzamumva ngo je ntacyo nkera, ngo nariba bari ngo no gupfa no kwipfira. Ibyo bintu byo kumva wopfa wo kwiyahura ntabwo ari byo. Ikindi naco no kunanirwa kwiyumvira no gufata ingingo. Hari abantu batazi gufata ingingo, uzamba ngo none ngo ngire ntakakubaza ingene wogira kandi nawe yomenye ukuntu yogira. Ibyo biranga ubwonko bugwaye. Ikindi n'uburuhe bwo mu bwenge. Ikindi no kunanirwa kubana n'abandi no gukunda kuvuga ibintu utagenye. Ibindi nibyo bitwa phobie, ni ibintu by'ubwoba birangwa no gutinya nk'ibitangurirwa, gutinya inzoka, gutinya ahantu nko guca ku biraro, gutinya ahantu, gutinya ibisebe, gutinya kuja mu ndege. Nibyo bitwa xenophobie, no kwanka abanyamahanga. Ibyo byose rero ugasanga umuntu uramwanse kubera gusanga atari mu gihugu cy'wanyu. Ibyo byose ni indwara ziranga yuko ubwonko bwawe bugwaye. Rero mushobora gusoma byinshi mu gitabo citwa Course, citwa Guide des aliments, n'ico bitwa Principe d'anatomie de la physiologie, hamwe na Ministry of Healing n'ibindi bitabo. Rero mu kindi kiganiro tuzobabwira ingene twogarukira rero ubwo bwonko bugwaye two bukorera iki. Ibyo nibyo rero biranga ko ubwonko bushobora kuba bugwaye kumubanye k'umuntu. Abantu bose ibintu bakora zibipima urebe yuko atari ubwonko bugwaye. Satani raduteza bituma tugwara ubwonko, ariko kenshi ibyo tuba twafishije ntabwo suko abara amashetani direct, ahubwo nuko Satani abadutera ubujiji kutamenya n'inyifato mibi bituma ubwonko bugwara. Rero mureke Imana itwungura ubumenyi. Mu kindi kiganiro tuzobabwira ingene twobungabunga ubwo bwonko n'izo ndwara tukazikira mu bwonko bwacu bukaba bwiza. Imana iduhe kubyumva mu izina rya Yesu. Nuko twabigunganye mu mitima.